turashimye kuba hano cewe ndiko ndamenyera naheruka mbere no ngira hari ngaha nyene mu kwa 12 tugiye kuvugana rero kuri iki cigwa gihambaye c'ubuzima c'ubugingo namye nimvira rero ijambo na nyene tubyumvikane ko urabona sinanakurikije neza ya titre bavuga mugabo ndaza kuyivuga munsi. La vie présente c'est l'avenir, la vie. Mu gifaransa bavuga rero la vie, abagiye barashira mu kirundi bagaca bavuga ubugingo. Kandi ubugingo burafise ingene bwumvikana atari cyo kimwe niyo bavuze ubuzima. Ubuzima twumva uko kuba heno. Ubugingo harimo n'ivyo mu mutima. Tubifate vyose rero kuko dutegereza kumenya yuko Imana ituyitayeho byose kandi bifite icyo bipfana iki. Intumbero yavuze ngo ni gute umuntu yogira ubuzima bwiza akiri ngaha hanyuma akazoja no mwijuru. Ntavyo mugomba mwebwe, je nibaza ko ari ivyo nyene, akabaho neza ino kandi akazoja no mwijuru. Ubusanzwe uvuze inivire isi womengo wararonse diplome vyarahetse, ntibishoboka ivyo. Kandi na eshuwe womengo yareshuwe nyene natahe kuko haracari ivyizigira umuntu akiriho, siko? Kandi umugororotsi nayo bamerewe neza nawe aracari mu ntambara. Ubuzima bwiza bw'umusoda mbega bumeze ngo iki? Nuko abakomeye agashobora kunesha urugamba, so gufuta intambara. Oya, ubuzima bw'ino iyo nigisha ivy'Imana sinoshobora kuvuga ibintu je ntaronse umurongo w'urufatiro. Dusome rero icete Paulo yandikiye Timoteyo ca mbere igice ca 4 umurongo w'8 hagira unsomera. Icete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 4 umurongo w'8. Muraba bafise mikrofone ngaho oye afise na Bibiliya naca soma. Ntabahabonye dusome, reka nisomere igice ca 4 umurongo w'8 havuga ngo kuko kwimenyereza k'umubiri kugira ikimazi kuri bike ariko kubaha Imana kugira ikimazi kuri bingahe vyose, kuko kuzana isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzoza. Ubugingo bwa none n'ubuzoza. La vie présente c'est l'avenir. Kugira ngo umuntu amererwe neza, umuntu Rusi yinabukwe yitwa Naomi abasoma Bibiliya, hari ahantu yamubariye ngo mukobwa wanje sinokurangira urugo kugira ngo umererwe neza. Imana iragomba ko tumererwa neza. Imana iragomba ko tumererwa neza. Muravyemeye? Imana iragomba ko tumererwa neza mu mutima no mu mubiri. Niko bigomba. Uti none ko bitaba none urasega uti ivyo ugomba bibe mw'isi nkuko biba mw'ijuru. Ubugingo bwa none n'ubuzoza. Ngaha hari imirongo myinshi nza kubereka
ntaza gusoma yose namye niyumvira no muri Yohana 10:10 yavuze ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikitsa ngo ariko je naje kugira ngo zironke ubugingo ziburonke busagutse. Ubugingo busagutse no kuvuga kino la vie en abondance busagukahe kugira ngo umuntu amererwe neza aronka Gifaransa urumva il doit satisfaire ses besoins fondamentaux, ategereza kuronka ivyo akeneye kandi akabumbwa n'ivyo afise. Iryo jambo murifate ninavuga vyinshi aho iyo ni intanguro kandi ni na conclusion. Kugira ngo umuntu amererwe neza ategereza kuronka ivyo umuntu akeneye kugira ngo abeho kandi akabumbwa n'ivyo afise. Ngomba kuvuga rero ibintu bitatu. Icambere ndaza kugira intangamarara, ubwa kabiri ndabasigurire umuntu icarico. None birakenewe gusigura umuntu icarico kandi naje ndiwe. Hanyuma ubwa gatatu turaza kuvugana rero umuntu ingene umuntu ibintu akeneye no kugira ngo umuntu ingene Imana yabitegekanije kugira ngo ivyo bintu akeneye comprendre l'homme sa nature. Hanyuma bon ibi ni naronka kanya no bivuga hariho cigwa dushobora gukura mu by'ubumenyi bijya bita biology ingene batandukanya ibinyabuzima n'ibitari ibinyabuzima. Umva matière vivante na inerte ico bitubuzi la vie c'est quoi? Ubuzima ni iki? Ikintu gifise ubuzima kimeze gute? Byaranyigishije n'ishengero rizima riratandukanye n'idini. Ishengero rizima ubuzima aho buri burafise ibiburanga. Hanyuma ndaza kuvuga rero bya bende iyo umuntu atagize ibisabwa ibintu bishobora kuvyerekana ko hari ngorane. Mu bisanzwe ni watahura umuntu icarico ukamenya n'ivyo akeneye niho umenya n'ivyo urondera. Umuntu rero abasomye Bibiliya hari abavuga bati urumva hariho umuntu w'imbere n'uw'inyuma. Mirongo yo turayisoma urumva mu Banyefeso mu Baroma bakavuga umuntu w'imbere n'uw'inyuma. Ariko ugiye mu madetaye umuntu agizwe n'ibice bitatu. Umuntu usome mu Bikorinto oya mu Tesalonike icete cyambere cya Tesalonike igice cya 5 umurongo wa 23 kubera umwanya ntitujya turayisoma yose. Handitse ngo Imana nyene amahoro abari yibeza gose imwemu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe bize bisangwe bitagira umugayo kuri wa munsi. Usomye mu itanguriro ukuntu Imana yaremye umuntu ntiyamuremye nk'ibindi yaremye, ibindi yaravuga ati nihabeho ibi bigaca bibaho. Hanyuma ku muntu ngo ica yegeranya ibumbabumba umukungugu wo hasi niko Bibiliya ivuga, ikihumekeramwo imwemu yayo ngo acaba ufise ubugingo. Umuntu rero ni mpwemu iba mu mubiri kugira ngo abeho acaba ufise ubugingo. Ako gace kari hagati y'umubiri ni mpwemu niko bita mu bugingo. Ngo impwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ni bitatu. Kandi iyo umuntu aje arumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riramwinjira rigatandukanya impwemu n'ubugingo. Bamwe ritarabinjira biba bifatanye, abatarakizwa impwemu umengo sihiri mugabo murazi yitavye Imana impwemu bayamuvuyemo. N'abadakijwe barafise impwemu. Nimwasoma impwemu muri Bibiliya na intoyi bazoba bavuga impwemu y'umuntu canke mentoya baba bavuga impwemu y'umuntu. Mugabo iyo bavuga na menkuru ni impwemu yera. Impwemu rero iba mu muntu ifatanye ibaye mu mubiri haca haba ubugingo.
ubugingo buri mu maraso. Impwemu niyo ifatanya umuntu n'isi y'impwemu. Hari isi y'impwemu iri mu Imana n'abamarayika. Abamarayika aho batandukaniye n'abantu ni impwemu gusa, bobo nta mubiri bafise w'inyama. N'abadayimoni ni impwemu. Impwemu bavuze impwemu sumuyaga. Ni impwemu nyene ntabyo yacabika warengana ndabivuga. Sumuyaga sibi kuguhema. Ibi bavyita mu Gifaransa air. Mugabo yindi ni esprit. Ni yindi si itagizwe n'ibiboneka. Abakizwa bategeza kwizera ibitaboneka kuko Imana ntiboneka. Umuntu rero wese akijwe n'udakijijwe arafise impwemu. Hanyuma akagira n'ubugingo, hakagira n'umubiri. Ubugingo buri hagati y'impwemu n'umubiri. Impwemu niyo ifatanya umuntu n'isi y'impwemu. Hanyuma umubiri niwo udufatanya n'isi iboneka. Tukubona wewe tubonye umubiri wawe niwo mwazananye. Umubiri niho impwemu iba n'ubugingo ni nk'inzu. Mbere mu mvugo ya Bibiliya bakunda kuvuga ngo mu rusago, ngo ninamara kwambuka urusago rwanje. Umubiri ni inzu impwemu ibamo. Umuntu atarumva rero umuntu icyo ari cyo ntashobora kumenya ibyo akeneye, kandi akibaza ngo umuntu n'umubiri. Umuntu si umubiri. Urashobora kubona umuntu amugaye ahiri anezerewe kandi atamaguru agira. Abantu bakunda gusoma kuraba abavuga butumwa kuri internet, kuri YouTube, hariho umuhungu ubona umugabo w'umuaustralien atagira amaguru ntagira amaboko w'umuvuga butumwa, bamutereka ku meza agasigurira abantu bari kuri stade benshi gose, kandi agatwenga kanezerwa, arafise n'umugore kandi nta maguru agira nta maboko agira. Hanyuma rero akaba umva umubiri, none umubiri urabona ko dufise n'amaforomo atari adasa, kandi ugasanga umuntu umubiri uramerewe nabi mugabo ariho. Umuntu rero si umubiri. Mwese muravyumvise, umuntu si iki? Si umubiri. Umuntu ahubwo ni mwebwe mu mubiri. Ibi bice bitatu by'umuntu birafise ico bita besoin byose. Birafise ivyo bikeneye kugira ngo bimererwe neza. Kandi umuntu abijejwe ni wewe, ni kuvuga ivyo iwawe. Impwemu igizwe n'ibice bitatu. Ico bita conscience n'agatima muntu, n'agace k'agacamanza. Hajya nanditse mu tuzitizo amareference yo muri Bibiliya, bari bazaniye Yesu umugore yafashwe asambana. Baca batangura kuvuga ngo ni bamutera amabuye. Hanyuma nawe cyandika hasi. Mugabo acavuga ati utarakora icyaha natangure kumutera ibuye. Bibiliya ivuga rero ngo accusé par leur conscience. No kuvuga ngo bagirijwe n'umutima n'agatima muntu. Baca baragenda. Ako gace bita conscience n'agacamanza n'akimpwemu. Ako gacamanza niko karabuka iyo umuntu akijijwe. Buno nyene gace gatangura gukora kagakerebuka. Niko gatuma ujya muntu ijambo ryose rivuzwa cyaza riruka kwihana iminsi yose. Uko rero ukura ukamara imyaka, hajya hari abavuga ngo bakomantaye mugabo atacoka kuhagiriza karatekereza. Nagacamanza kakanyakuri. Kavuga buke mugabo karashishikara, kitwa conscience. Ako gace n'agace k'impwemu, kandi ntawe utagafise, ngira nta n'utarakumva ngaha. Hari uko katarakora. Hari abantu mugabo bakora icyaha agakomantara babyita conscience morte. Dongo kakavuga karabaye igihe kirekire kakirekera. Aka igice cya kabiri cy'impwemu n'agace bita communion, kugufatanya. Urumva uri ahantu Imana iri, impwemu ni ivyumva, yega impwemu niyo yumva impwemu. Reference uri kurasenga kwazosenga, ndiko navuga abantu basenga bakumva Imana nyene. Singe no bisobanura. Uri ugasenga ukumva Imana, uvyumva muri communion. No kuvuga haje yavuze ngo hari ahantu yavuze ngo abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mukuri.
murasoma ujya murongo handitse na mentoya ni mwemu ikominiya ifatanya yegerana yumvana ni mwemu imwemu yawe rero niyo ihafatanya kabanya na mwemu yero ukumva Imana ko ari hiri bavyita kominiyo nta majambo barimo ngaho urumva ko Imana muri gifitanye imigenderanire gusa ukavyumva uravyumvise ntuvyumva ku mubiri ntuvyumva mu gutwi ntuvyumva ku maso uvyumva mu mwemu. Ica gatatu c'imwemu ni ikintu bita intuition. Intuition na gace k'imwemu gakorana n'ubwenge. No kuvuga niho uhishurirwa amajambo y'Imana. Usomye ijambo ry'Imana ukumva wumvise bishasha. Ukumva wumva bise bishasha niko gace gakorana rero n'ubwenge. Gakora nka kujya bahora bako mudamu ashobora kumva ko hari ikintu kitameze neza muhira sinabizi neza ivyo mugabo atazi icarico. Donc no kuvuga yuko intuition ni ibintu wumva utazi ivyo ari byo neza bisobanuka bigiye mu bwenge mugabo imbwemi bayavyumvise itameze neza ça ne va pas danger ibintu nk'ivyo. Imwemu rero nivyijejwe. Hanyuma mu bugingo hari niho hari guhitamwo kugomba. Murabona ko Yesu kenshi mu gukiza umuntu yavuga ngo wumva ugomba gukizwa hajya ntushobora gukiza utabigomba. Imana ishobora gufata ku ngufu ni mpaka ubigomba wumva ugomba gukizwa ikintu wumva ugomba cyangwa uhisemwo kiri muri wewe aho niho bita mu bugingo rero. Ni bice byinshi Paulo yarikora hajya mu baromandwi yarikora avuga ngo jewe imitima ibiri buranira mu muntu ngo jewe ngomba muri jewe ngomba gukora ivyiza urumva arabigomba. Kugomba rero no guhitamwo biri mu bugingo bw'umuntu wari wese umwana n'ukuze bose abafise amagara make y'umubiri mugaragomba abatabishobora mugarabigomba siko. Kugomba rero ntimuze bugira ivyoroshe navyo nyene ni ibintu biri mu muntu ibintu bihuye n'ukugomba uheva unezerwaga. Ica kabiri mu bugingo ni ubwenge intelligence. Reka ujye murongo mugari kandi ndawusoma Abikorintho ba mbere 14 hagiye yavuze ngo nzosengesha ubwenge ngo hanyuma hano nsengesha impwemu. Ntiwumva ko babitandukanye impwemu n'ubwenge. 14 haba ngo iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana impwemu yanje ni intoya mwabibonye abariko barahasoma impwemu yanje irasenga ariko ubwenge bwanje buragirana. Hanyuma rero ubwenge urumva ko butandukanye n'impwemu. Arashobora gusenga mu impwemu igasenga ubwenge bugumbashe. Ni handi abantu basenga batuje muri mpwemu yera mu rurimi rutamenyekana agasenga ivyo atumva urumva ubwenge ntibuvyumva mugabo ibindi ubwenge nibwo bubiharura ngira mvuga iki kintu mugabo ntiwarura cyane naho nyene urabona dusenga turongowe naho nyene mugabo uramenya ivyo ugira usabe ukamenya ingene ubivuga ubwenge bawe uriko burakora. Ubwenge ni ikintu gihambaye nabwo nyene bukora mugabo hajya ubwenge si mpwemu. Ubwenge kandi shetani arahambye arashobora guhenda umuntu. Ubwenge rero Imana yabusubiramo ikabwetsa ahandi n'ibigumbagumba gukunda kwifuza biri mu bigumbagumba ivyo bintu biri mu bugingo vyose kunezerwa biri mu bigumbagumba. Umubiri nawo sinorinda kuvuga ivyo umubiri ukeneye n'umubiri icarico namaze gusobanura umubiri n'uyu tubona umubiri ni udushiga utuma dufatana no hanze n'aya masanse kuraba kubona amaso amatwi izi ngingo zose zitugize n'amaraso ibi vy'imbere tutabona n'ivyo tubona inyuma n'umubiri mugabo ubugingo hajya nabwo nyene ni ikintu kidafatika mugabo urumva ko buri hagati y'impwemu wewe byinshi vy'ubugingo urabihambye. Mvuge icyo nakwita remarque Bibiliya irakunda kuvuga umutima nawe uri soma Migani 4
23 hamwe havuga ngo rinda umutima wawe. 4:23 ngo rinda umutima wawe, rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, kuko hariho ubugingo bududubiriza. Rya jambo naryo nyene ry'ubugingo riragarutse. Urumva bavuze rero cœur, none hari twavuze impwemu n'ubugingo n'umubiri, mugabo bavuze cœur. Garde ton cœur. Si uyu mutima utera amaraso, uyu n'umubiri. Mugabo ko bavuze ngo niho ubugingo bududubiriza, bafashe imvugo nka ya yindi y'amariba, amazi adudubiza ava munsi atera aja hejuru. Nkaho none ubugingo buriko bududubiza buva he bujahe. Umutima rero nagace gafatanya impwemu n'ubugingo. Ubugingo iki twise ame. Mugabo ubugingo ubundi ubugingo buva mu mpwemu, la vie. Yesu yavuze ngo ni je nzira n'ukuri n'ubugingo. Ubundi ubugingo ni Yesu. Iyo uri kuratera uja mu nkomoko y'ibintu mu by'ubwenge baca bazimira ibi bya siyansi. Mugabo twe turamenya ibintu bihera. Yesu yavuze ngo nije ni itanguriro n'iherezo. Alpha ni indome ya mbere muri alphabe y'ikigiriki. Ni itanguriro n'iherezo. Ubugingo rero mu busanzwe inkomoko, Abikorosayi handitse ngo niwe nkomoko y'ivyaremwe byose. Imana mu kurema yaravuga kandi ijambo ni Yesu. Yesu yavuze ati nije nzira n'ukuri n'ubugingo. Ubugingo ni Yesu. Umuntu agira ubugingo mu mpwemu Yesu arimwo. Hanyuma rero iyo bududubiza buva mu mpwemu buza mu bugingo nyene. Umutima rero nagace gafatanye impwemu n'ubugingo muri ame. Karimwo ubwenge na volonté na conscience. Gafata igice kimwe cy'impwemu conscience, kuko urabona hajya umutima udida, hajya umutima gucira urubanza uravyumva. Umengo si ivy'impwemu birebire, kandi ivyiyumviro biba mu mutima murabizi. Ngo ni ivyiyumviro byo mu mutima wawe, ngo aciyumvira mu mutima. Mwarabisoma? Ivyiyumviro biri mu bwenge, hanyuma no guhitamwo biri mu mutima. Umutima rero kandi uwo mengo urawuhamvye, umengo uri no ngaha nyene naho bihurira. Ako rero nako nyene ukumva umuntu we ni kwameze. Umuntu agizwe n'ivyo bice kugira ngo rero amererwe neza, ategezwa byose kumenya ingene abitunga. Ntibishoboka yuko umuntu afise impwemu yapfuye. Ni ukuvuga impwemu, ubuzima bw'impwemu ni Yesu. Ubuzima bw'umubiri ni impwemu. Bibiliya ivuga ngo muri Yakobo 2:26 ngo umubiri utarimwo impwemu uba upfuye. Kandi ivyo birazwi n'abarundi barabizi badasoma Bibiliya, ngo yitavye Imana, ngo kiziga ciwe kiri muri wa karete. Kiziga ciwe umubiri utagira impwemu upfuye, siko? Aha uriho kubera impwemu kiri muri wewe. Hanyuma bica mu bugingo, amaso yawe haguma akora, amatwi yawe haguma akora, ibintu biguma bikora. Mugabo impwemu ntishobora kuba nzima hatinjiyemo impwemu ya Yesu. Nico gituma Bibiliya ivuga mu mvugo yumvikana yuko abatarakizwa bapfuye. Kandi ushobora kuba warapfuye uri mu rusengero, nukuvuga winjira mu idini. Nikodemu ntumusumvye. Urumva Nikodemu yari umukuru w'idini mu Bayuda, kandi yasoma Bibiliya muri Ancien Testament. Mugabo Yesu aramubwiye ati ntushobora kwinjira mu bwami bw'Imana utavutse ubwa kabiri. Murazi yuko ubuzima buhera ukuvuka. Utavutse ubwa kabiri ntibishoboka. Nukuvuga yuko impwemu yawe ihura n'impwemu ya Yesu, ukaronka ubugingo budapfa buva mu ijuru. Ibindi ni dini, kandi amadini aruzuye. Naneze yo ngatwe turavuga iby'ubugingo. Hanyuma iyi mpwemu rero ihuye n'impwemu ya Yesu. Umuntu nimba yakuriye mu ishengero akaguma akurikiza imigenzo gusa, impwemu yiwe ntigera ifatana n'impwemu ya Yesu, nta bugingo agira. Ntibishoboka. Ngo utagira mpwemu wa Kristo si uwiwe, niko handitse mu Baroma. Ubuzima bw'impwemu
ni mpwemu yera, ni Yesu. Ubuzima bw'umubiri ni mpwemu biciye mu bugingo nyene. Kugira ngo nari navuze ko hari icigwa no twokura kungena abashaka abahinga muri biology bavuga ubuzima. Urumva bavuga yuko ubuzima ari ikintu kiranga ikintu c'ikinyabuzima kikabitandukanya n'ibitagira ubuzima. Ubuzima ni ikintu ikinyabuzima gifise kigitandukanya n'ibitagira ubuzima. Ati muri bimwe rero bitandukanya ikintu gifise ubuzima. Ati ikintu c'ikinyabuzima kirafise organisation, no kuvuga nkuko kugira umbone hakoranye ibintu byinshi. Iryo jisho ryawe urari ntumberezako, hanyuma imaji ikaza ikinjira mu bwenge, ubwenge bugakora, hanyuma bugaca bukora bukaca buvuga nimba ugira gutyaye ibintu wavyemeye, haba hakoze ibintu byinshi, ugutwi, amaso n'ubwenge. Iyo organisation rero biba mu bintu bizima. Ikindi cya kabiri kiba mu bintu bizima ni ikintu bita homeostasis, no kuvuga ngo uko kuntu kiremwe kiba gifise ubushobozi bwo kwigwanako kugira ngo ibintu bimwe kibigumitse ku rugezo. Nk'akarorero, umuntu arafise temperature cyangwa ubushuhe ategereza kugumako. Iyo hashushe cyane umubiri urigwanako ukabira icyuya. Iyo hakanye gose na ukanajamwo ukipfuka. Haje bijya vya glycemie, bijya byose by'ibisukari. Haje biba byagoranye, umubiri ubunaniwe. Mugabo ubundi urafise ingene bipanze, umubiri wigwanako kagumiza ati ibi bigumaha. Iyo biduze kamanura, iyo bimanuye kaduza. Ibinyabuzima byose rero biteza kugira ukuntu vyigwanako kugira ngo bigumane ibintu bimwe ku rugezo bihari. Ikindi naco ni cyo bita metabolisme, no kuvuga uriye indya kugira ngo indya uriye bihinduke ibisirikira mu maraso ukeneye. N'ubuzima bubikora. Ibintu byose bizima ivyo birabikora. Murazi ko n'inka no kuzirutsa. Ibintu ahantu hari ubuzima haba gukura ku wasanse. Ikintu kizima kirakura nticamahana. Ibuye riguma ringana kwa kundi, mugabo ubukoko ibitegwa birakura. Ikintu kirimo ubugingo kirafise ingena cishura ku mastimulus cyangwa ku bintu bizananye hanze. Urazoraba n'akantu kanyogomba ukagafyonda ku murizo karizinga cyangwa kakanyaruka karumvise ikintu. Ibintu byose bizima. Ikindi naco biragwira, reproduction birabyarana bikagwira. Nikindi nukuyadawuta ibihe bihindutse. Ibintu Imana yaramye n'igitangaza. Mwari muzi ko hariho inyoni zimenya ziti ikirere kirahindutse zikava Buraya zikaza muri Afrika zikavyiyumvamo. Ibintu byose bizima rero. Ibintu byaranyigishije no kwishengero rizima. Ishengero rizima rirakura, ishengero rizima ntiryamaringana kwa kundi. Kandi n'umuntu muzima hajya ufise mpwemu yera twategeza kuzana n'abantu kwa Yesu. No kuvuga yuko kandi haje ibintu bishasha canke bitamenyerewe canke ibintu biteye amakenga ukareziza uti ibi bintu sivyo kugira gemera. Niko ndavuga ahari ubugingo haraba no kugwanira ivyo bintu umuntu yizera. Ikindi cyanyigishije muri ivyo aba banyabwenge bavuga, urumva baravuga bati ntituzi neza ubuzima ingene butangura. Ati ivyo turabiretse ntituzi. Ati none butangura kuri fecondation canke imbere. Cena cenda bitore. Iyo rero science jewe igeze ahantu itumva ibintu bica binyohera kubera ncavuga nti twe turabiretse ni mu Mana. Yesu nashimwe. Haya nuko mutazi inyigisho zo mu bushakashatsi canke umuntu hari zidahura na Bibiliya urabizi. Batemera ko umuntu Imana yamuremye mugabo canke ibintu Imana yabiremye mugabo bakagenda bakavuga ngo te no kuvuga umwanya ungana amasegonde ngo ntituzi cyabaye ngo ntibashikira zero tegaretse. Hangorane twe turabizi. Kandi kumenya ubuzima butangura birahambaye ku bakristo. None ibintu vya planning
none abantu bibaza yuko ubuzima butangura umuntu avutse. No, hajya mu nda nimba bamwishe amazi ameyinga abiri bishe umuntu cyangwa n'iyinga. Bibiliya ivuga yuko igihe Imana yavuga kuri Yeremiya ngo nenda kuza ukiri mu nda bijya n'ivyo. Mwari muzi ko umwana akiri mu nda yumva environnement yo hanze, nimba nyina bamukubita avuka yamerewe nabi. Ubuzima rero butangura ryari? Kera. Aha rero muri siyanse ntibavyumva ivy'ubuzima buhere. Byashishikaye. Icya gatanu tuvuge gatoye kuvyerekeye rero iniviereze. Urumva nari nabivuze kugira ngo vy'ukuri umuntu amererwe neza. Vyasaba yuko bijya bice vyose bitatu bironka ivyangombwa. Muravyumvise? Ibi iye biraba umuntu wese afise impwemu n'ubugingo n'umubiri. Ibice byose bigize umuntu nibironka ivyangombwa. Kandi n'abajeje kugaburira abantu nibabaha ivyangombwa. None ufise umwana ntukwiye kumenya ivyo mugaburira. Kandi ataronse ivyangombwa aragwara kwashi. Kwashingirana ingwara imwe mu zuzu kutajya neza usanga hariho n'izindi ngira. Ivyangombwa impwemu ikeneye iki? Impwemu ikeneye ijambo ry'Imana. Ikeneye ijambo ry'Imana kwera. Yesu yaravuze ngo amajambo mbabwiye ni impwemu n'ubugingo. Kandi umuntu ngo ntazotungwa ngo ninjya gusa, azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Kandi nawe ubwiye impwemu niyo ikominika n'Imana. Impwemu niyo yakira amajambo y'Imana. Kandi amajambo y'Imana niyo arimwo ubugingo. Impwemu ikeneye ijambo ry'Imana, ikeneye na sentete kwera propriete. Nukuvuga hajya sentete iradufasha. Urumva propriete ni bigwanya imicafu. Erega imicafu niza n'ingwara. Hanyuma rero impwemu irakeneye kandi no gukominiya n'Imana. Mwe ntimwemera yuko umuntu yashobora gukumbura umuntu akamererwa nabi kubera akumbuye cyane we yagomba kubona, hanyuma mubuze akamererwa nabi ngira no gusinzira ntasinzire. None urumva impwemu nimba yaspira injya zayo ziva mu ijuru ikamara igihe itumva Imana, wumva yamererwa neza? Impwemu irakeneye Imana, kandi hajya umuntu wese arakeneye Imana. Impwemu irakeneye Imana, impwemu irakeneye gukorera Imana. Impwemu ziranye n'Imana, kuba Imana ni impwemu. Impwemu y'umuntu wese nico gituma hajya umuntu atabura icyo asenga. Bareka gusenga Imana y'inyakuri bagira ibigirwamana. Cendazi nk'umuntu atasiba ku mupira, hari umupira naho bari manza muhira agaca agenda ati ndabigira vyose kubera akunda umupira kubi. Hari abantu bafite ibigirwamana vy'umupira umupira w'amaguru. Nawe buri cyo yizera. Twere twakijijwe tumenye ko impwemu yacu haya tabindi ijya. Haleluya. Impwemu ikeneye no kuruhuka, ropo, kandi impwemu irakeneye protection. Impwemu nagomba kubabwira hari ibintu hajya ntanditse mukeneye kumenya ku mpwemu. Impwemu irafise ibintu biyigeramiye. Kimwe hari ico bavyita les lois de l'esprit. Ico bita poids sur l'esprit, ibintu biremera impwemu. Ikintu kiremera impwemu kiva kuri Satani gitandukanye n'ico bita fardo. Fardo no mutwaro. Akarorero n'igihe cya Nehemiya. Nehemiya ariko araganira na wa muntu avuye i Buyuda akamubwira yacagira umutwaro ku buryo bimuboneka ko agiye gusereva umwami. Ni fardo iri ku mpwemu. Mugabo rero poids itera ico bitari urudero. Impwemu iremerewe na environnement hakaremerwa, impwemu ikaremerwa. Wumvise rero umutima wawe uremerewe ntukwiye kubireka uko, ukwiye kujyana ugasenga bikakuvako. Ni état d'esprit meze nabi. Ikindi cya kabiri ni esprit iri bloqué, no kuvuga kugira ngo haje impwemu ikore ikeneye ubugingo, ikeneye n'umubiri. Ahamagaze ngaha ndiko ndavuga ko umubiri ukora. Mugo muravyumva?
ntibari kunzana abantu kwisheze rurane ngo bo birashoboka navyo nyene mugabo umubiri abawufise mugabo ngomba kuvuga iyo inyuma y'impwemu mu bugingo bimeze nabi muhora mubona ingena shitani akoroga bigumbagumba ku bantu bariko barayaga bagize inco bapfa akumva amaraso sirikira nabi meze nabi imitsiraranze hajya shitani bariko barakora impwemu nayo utaravye nabi iheva ikora nabi canke vyiza yokireka iyo environnement ntiyikoramo esprit rero sho kuba bloqué ahandi naho ni empoisonnement hakaba uburozi mu mpwemu hariya muri poids iyo uri kurayaga n'umuntu mutahuje canke muri ko murashwa baje bavugana bashwana abantu bariko barayaga hashobora kuba ibintu bibiri bigirira nabi impwemu umuntu ashobora kubwira ijambo bimwe bita très enflammé no kuvuga ijambo riza ryaka umuriro mu mpwemu rigaca vyaka ugaca wumva umerewe nabi gose sinzi ko birabashikira ukumva birakuriye urihanganye gusa mugabo biriko birajya n'uwundi akuyagira atatukanye mugabo akuyagira ibintu vy'uburozi bisigara bironona impwemu ivyo bintu byitwa uburozi ku mpwemu kandi impwemu hajya handitse ngo umuntu wese ijambo ryose ryasunitswe n'impwemu hajya amajambo aho umuntu atandukaniye n'ibikoko afise n'amajambo ico bitarangaje amajambo arafatana n'impwemu nico gituma amajambo ashobora kuba y'ubugingo cyangwa ubukoresho bya shetani amajambo babwiye n'impwemu n'ubugingo n'ubu Yesu ariko arakubwira biciye muri twebwe tukwigisha birazana n'ubugingo ni nkuko ushobora kuyaga n'umuntu shetani yatumye bikazana n'uburozi muriko muravyumva kugira ngo rero impwemu imererwe neza genda ubiruke ivyo bintu vyikuremwo ibintu biva mu mutima ryari uvuze haraho umuntu akugirira nabi ukavuga uti ndamuhariye ukavyishiramo urumva umengo uneze umutwe umengo bitaye inyuma mugabo waje hajya ukumva muri kumwe wamubona ukumva bikwisutsemwe ntibiyakuvamo Yesu yavuze ngo nataharira bivuye hehe kugira bikuve muravuga nta mbabazi yagusabye genda ubwira Imana uti Imana byagenze uko nuko byabiri ndabihevye ndamugiriye imbabazi none rero umuhezagire umuhumugisha umugirire uko nuko ivyo bintu uri kuravuga bifuta byabindi muravyumvise impwemu yawe ukwiye kuyitwararika irafise ivyikeneye impwemu ihagaze bega hajya hari ahantu mu migani ngo ninde yo urumva umutima umerewe nabi umutima uhagaze impwemu imerewe nabi ni hatari ni danje ubugingo nabwo nyene hari ibintu bukeneye ni jambo ry'Imana nyene ni nukuruhuka na mahoro numunezero nugukundwa nukuremeshwa mu bugingo n'ahantu hahambaye kandi Yesu mu kuducungura yaducunguye muri ivyo bice byose bitatu hamwe Getsemane yavuga ngo ndi nakabonge kagomba kunyica abantu benshi ntibaza akabonge icari cyo mugabo ni kabi kandi Yesu ntashikuza ntavuga imvugo ndenza rugero hajya mu mutima yarayemerewe akabonge ni eta y'umutima yukumererwa nabi kubi iyo rero umutima wawe umerewe nabi kugira ngo umutima ugubwe neza bisaba ko ibi bintu ubigira mwibaza ko abantu bose hajya baze kuruhuka ko umutima icari cyo Yesu yaravuze ngo muze kuri je waroshe n'abaremerewe ndagirana ndabaruhura ahandi handitse ngo ntibazoshika mu buruhukiro bwanje kubera batizeye si bose bashika mu buruhukiro aho umutima uruhuka Yesu aravuga ati amahoro yanjye ndayabagabiye vy'ukuri je bijya bintu nivyo barayakiriye mwe muremere ngene umuntu bavuze ko buca yicwa yo ryama gasinzira atari gitangaza Petero baje kumukura muri prison acunzwe n'abasoda bane cangira barenga Bibiri ivuga ko yarasinziriye umumarayika niwe yamubwiye ati imukomye aramubwira atambara nkurikira ndakubaza aho wewe wosinzira uzi ko ubwo gupfa gwaciwe bakubambeje bari bayafise Yesu naje
ajya yarayimana Yesu yabahaye ihamwa riraduka bavuga bati tugumiye Yerusalemu niho bagumye kubera n'amahoro supernatural y'Imana. Lame ubugingo umuntu w'imbere arakeneye ropo gutekana n'amahoro n'umunezero na consolation. Abantu benshi baragenda bakeneye igitangaza cyitwa consolation, no kuvuga ngo Imana yirura imibabaro. Urabona ugiye kuremesha umuntu ukamubwira amajambo ntafata Imana itagiyemo, mugabo Imana ivuga rimwe gusa. Umuntu yabuze abiwabo bose yari hafi kudepima yiruke mu barabara, umuntu amerewe nabi Imana ikamuremesha umutima bigahera akaganduka. Kuganduka ni vyiza kuganduka mu Kirundi bagize neza kubigira, sinzi mugabo hajya kuba bagandutse akamererwa neza. Ibi bintu umutima utabironse je nahora niyumvira kuva muri 2001 ndavuga nti abazungu batuzaniye ubutumwa, bazanye n'umunyu, bazanye n'ivyirore, bazanye amashuri, bagatwara abana ku ishuri, umuntu bakaca bamwigisha kumesa. Twe twoja kubwira ubutumwa abazungu twobashiriki ko mbona baca badukengera ngo nta bintu tugira. Muganda babwira ico bakenye bijya bintu byo mu bugingo. Kugira ibintu by'umubiri biratandukanye no kugira ibyo mu bugingo. Ukarikiye ugiye mu bushakashatsi ukaraba to canke ibiharuro by'abiyahura benshi sabo muri bihugu bikenya ni hariya nyene. Umwana yaduka muri Amerika agacarasa abantu bose bari ngaha, wamwiga ugasanga yakuze amerewe nabi. Abana abavyeyi be batandukanye kera, nyina we yamurungitse mu ibarabara kiriho, bati hoki afise se na nyina bakamurungika mu ibarabara. Hariya rero kubera ibintu by'imiryango byatandukanye, ibintu byagoranye, bijya bintu byo mu bugingo barakenye, bariho babifise. Mugabo ibijya bintu byo mu bugingo nivyo abantu rero bihendako kandi bihambaye. Ivyo mu mubiri kugira amazu, kugira ibintu ntibituma ugira bijya byo mu bugingo. Hariho umuhungu tukiri muri university, hari ahantu hajya utanga suide bakunda gusaba lift, bagondora urutoki gutya. Cyari igihungu k'ikibogari kirekire kiragondora urutoki gutya. Umudamu afise jeep acarahagarara, ahagaze ngo amutware. Wa muhungu agiye kwinjira acaratirindira, banzo kuri birato. Muhungu ariyumvira ati uyu mudamu aragayana kwere. Mugabo atarabikura ati injira ntacyo, injira ntacyo. Carinjira bariko baragenda mu nzira cyamoza ati uzi gituma nakubwiye ngo ukure birato. Ateka iyi modoka niyo mbamo, ntashe sininjira mu nzu. Wumva atagowe. Mugabo umubonye kuri jeep wagira tarahiriwe. Umubonye arenganye akwimye lift, woheva wifuza imodoka yiwe. Biratandukanye iby'ubugingo n'iby'umubiri. Niyo rero bisobanura yuko bashobora kuba bafise ibintu bakabura ibyangombwa by'umutima. Umutima ufise ibyangombwa, ndiko ndavuga mu bugingo bikenewe. Nico gituma uyu mwanya mwafashe ntiwatakaye ukuza kwiga iby'ubugingo n'amajambo y'Imana. Bizoguha umutekano, bizoguha umutekano w'umutima, ukamenya nawo bigenze. Ikindi umubiri ukeneye ninjya n'impuzu no kuruhuka naswanya kuvuza ugwaye n'ibindi. Mugabo ibyangombwa n'ivyo Bibiliya iravuga ngo iyo dufite ibyo turya n'ibyo twambara biba bitubumbye. Hajya n'ivyo je naho nibaza nti none n'ivyo turakeneye amazu, turakeneye imiduga. Mugabo je ndaza umuntu aheruka kuzuza etage aca yiruka muri Canada, ntibagenda bazujuje, hasigaye y'umukozi tere sumu ni benshi. None wumva huba uragira amagara meza n'impuzu ntangorane, uzobaho nyene ugeze. Ariko se ndawugiye kubaka amazu, murayubaka mugabo umenye ivyangombwa umubiri ukeneye n'ivyo yabikwiye. Yesu nashimwe umuntu abumbwe n'ivyo afise sawa.
ngomba ngira njemeza ndekere abakurikira ariko ubundi sinaye bwanashishikare iyo bitagenze uko no kuvuga bijya bintu tumvise impwemu ikeneye ubugingo bukeneye umubiri ukeneye ubironka gute nindabirondera ni wewe ubirondera he ivy'impwemu uramenya aho birondere n'ivy'ubugingo n'ivy'umubiri ariko bese ico bipfana urabona ntuzorondera indya z'umubiri ngo ucumure wonondera impwemu je nama niyumvira burya impwemu irashobora kudufasha none ntimwemera ko Yesu yagiye akiza abantu ingwara z'umubiri bisobanura ko Imana yitwararitse imibiri tubamo igihe muremera ko Yesu yarabesheje ifi nyinshi igihe Petero yari kwararoba ubwo ngo Yesu yaraje kurondera amafi mugajya amafi yarayarobesheje nukuvuga yarafise intumbero zibiri amufashe n'ivyaronke kandi ace zisigara mukurikira mugabo namwigisha Imana iviza cyane cyane impwemu n'ubugingo mugabo igafasha n'umubiri biciye mu mpwemu ujya Imana yarashizeho urutonde ngene bikurikirana byasaba ko uburongozi impwemu iganza ubugingo ubugingo buhaganza umubiri iyo ikibazo cinjya n'impuzu naho kuba cyadutse ivyo bitatu bigakora impwemu yofata ingingo n'abantu barongowe n'Imana Imana ikabarangira akazi biciye mu mpwemu kora gutya bagahishurirwa impwemu ikora neza hajya turonka inyishu y'ibibazo bitari bike kubera impwemu n'iki komenika n'Imana ishobora byose Yesu nashimwe Imana ibirema niko birivuga impwemu mugabo turibagira ko iriho ubushobozi bukorera mu mpwemu bukoze umubiri wowe profit ndaze yuko Imana yigeze nkora gitangaza narengwaye stoma ndayigwaye imyaka 6 bamaze kungira endoscopy 5 umuganga yitwa Kamafu sinzi ko kiriho yanyitaye byinshi kuri hospital militaire amaze kumbwira ko ibikurikira zoca mbaga uwo musi ku wa mbere muri 1996 abandi bagiye muri restaurant njya gusenga ndasenga gose mbabaye gose hanyuma rero Imana inkore gitangaza kirankiza estoma niyo mubiri siko mugabo byaciye mu mpwemu kandi naragiye kwa Kamafu arampima ati warakitse neza nogeza n'uwo ntasubiye kuribwa umva ntakitse impwemu yamfashije ifasha umubiri bariko muravyumva burya hari ubushobozi mu mpwemu bwofashije umubiri kugira ngo umubiri usatisfeze sepetswe uronke ivyo kurya ukire uruhuke mwari muzi ko hari ingwara z'umubiri ziterwa n'uruhagarara rw'umutima hari uwaje umbwiye mu misi hetse umudamu wiwe yaragwaye aradiya aravomisa kubera uruhagarara ingwara z'umubiri ziraterwa n'uruhagarara rw'umutima aha nagomba kukubwira ngo nutitwarare ku mutima wawe uzogwara n'umubiri ni inkuru mbi urumva mvuze ngo iyo utagize ibisabwa birafise ingaruka ngaha hari ibice bibiri by'abantu igice kimwe nico abantu badakijijwe kompletema bari bagiye impwemu urumva arajya akaja ku kazi agataha nimba avuze mwaramutse Maria canke avuze igihindi gisabisho ntavyo nze byo bavuga agaca yiryamira ivyuko impwemu yahembutse ari nzima ntibirimwe hanyuma rero akagenda akagira akadandaza ukamengo ni sawa akaja no mu ndege akama turaze abantu batakije batunze none sivyo bafise ibintu byinshi mugabe bijye nimwe turabinyuma mwari muzi abana benshi ataco bavamwo ko ari abana b'abakuru baca banyura umogi mbere arusemura rimwe gusa aca bikigugu hariho utwo bimotereza nyamba ashira amazuru abana benshi banywara umogi n'abana b'abasirimu kubera iki basatifeza umubiri wonyene umubiri impwemu barahevye n'ubugingo harakaca gare muhira nabo nyene ubwabo bamerewe nabi hajya moriyere nuko iya detaya vyakutwigisha ingena abantu bose bicaye mu kabari suko babigomba bamwe nivyo baba bayarukoreke ku nzoga mugabo abandi hari abahunza abagore abandi babahunza ingorane abandi avuga ati no tahamborewe niho nsinzira muriko muravyumva hariho n'abantu kugira ngo basinzire banywe imiti
bonke ariko arigisha acavuga ati umukobwa umudamu we araje arambwira ati je sinsinzira ati kubera iki ati sinsinzira ntafashe imiti ibinini biba vyita gute venerega ati kubera iki ati mbwiguma ikuga ati je sindakumva ati iyo venerega noca ndayihimbwa urumva ibihagarane ibitari uruhagarane byinshi mugabo kubera abazungu bakunda imbwa kubi shetani sinwe nabigishije bamwe si bose ndaza handi kuri internet mvuza abazungu bamwe bovyumva mugabo barakunda imbwa ifise valere hajya usanga avuga ati sinoyiha ibintu biyigirira nabi ibintu bibera mu mpisho hariya ntuze wifuza iby'abantu ntibamerewe neza abantu bose umviriza nimba impwemu ikeneye Imana igakeneye ijambo ry'Imana abantu bakayinegirija bazomererwa nabi c'est sûr turaza abantu batunze duhora twinjira mu mazu yabo gusengera abantu babo kubera abadayimoni babagiriye nabi ugasanga n'abana babo bagomba kwiyahura kandi ari abantu bafise amazu menshi agerekeranye injya bajya bagasigatsa kubera bibagiye umutima ngarutse ku bakirisu bari ubwoko bubiri nabo abakirisu nk'ubari abantu bagenda n'ubwoba bambe amagorwa menshi bimwe navuga Imana umengo yarabahevye Imana bazohurira mu ijuru Imana sihiri Imana bakanayidogera abandi nabo bakiruka inyuma y'amahera mugahe vy'imwemo kabona ni zero ni kubera ko abatunzi b'amahera menshi usanga bataja muri korale batarivuga ubutumwa hari abantu baza kuba mungu bacerewe bafise n'imiduga baparitse hajya akaba aribo bacerwa ni kubera iki ivy'imwemo ugasanga ni bitoye mugahe bafise amahera menshi kuri konti urumva bisaba kugira equilibre ukamenya ingena utunga umubiri ukakora mugahe sinogera ntasomye umurongo kwera je nene nagovye kugira tito urumva kugira ngo bigende neza uteza kugira ubuzima buri orodone hariya mu Tesalonike kangahe 2:3-11 Abitesalonike icete cya kabiri igice cya gatatu umurongo wa 11 bajya bakirisu rero bamerewe nabi kandi basenga cyane bakaca bavyita umusaraba kandi hari ico batakoze donc niyumvira yuko Abitesalonike soma Abitesalonike ntibishobora kubura ingaruka iyo utagize ivyo wategeza gukora biragira ingaruka nyene urumva ngo bari neganegera dusome icete cya kabiri cya Tesalonike 3 duhereye kuri ni cya kabiri ego 3 duhereye kuri 6 ngo Paulo hano abahanura ngo bakovye kugirana ariko bene data turabagera mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kuzibukira mwene data wese agenda asaragurika canke adakurikira ivyo mwashikirijwe natwe ubwanyu murazi ingene mukwiye kutwigana kuko tutasaragurika muri mwebwe ntitwajya ivyo kurya vy'umuntu numwe kubusa ariko twagira ubutame n'ubucumukure dukora ku murango no mwijoro kugira ngo ntitugire umuntu muri mwebwe tugora ugomba tugezaho urumva namye niyumvira usanga baragenda bagasengana bakagomba bagaherekezanya bagasura bagahagarara hajya hanze atabakirisu barakundana bakiteguhuza kwa Yesu bari bateze ko nagaruka buno nyene hanyuma bagaca bafungura babifise cyangwa gacaraba amasaha ya saa sita gacagenda kwa naka bakajya ntaje ku kazi mugabo ukamengo yitwaretse ivy'imwemu arasenga akaja no kwirirwa ku rusengero hanyuma rero haje ingaruka rero zavyo kubera atakoze ivyo yategeza gukora ngo aronke ivyo kurya ibifasha umubiri nico gituma yabwiye ati udakora ntagirene aracareka kurya rero ijya bezwe y'umubiri kihari utegeza kurondera wewe nyene ingene yisatisfait ingene uronka inyishu yayo gukora rero mwari muzi ko n'ivy'imwema ari gukora muri Yohana 6 baraje kumurondera cyangwa ati mwene mundondera kubera mwabonye bitangaza mwarariye murahaga ati nimukorere indya zitagirana mukore n'ivy'imwema no gukora
kugira ngo utewe uronke ijambo hajya uronke ta nziza y'umutima urasenga bivanye na vya bindi ngene ari vyinshi vyakwisutsemwo bikakuvamwo no mu vy'umubiri rero Imana vy'ukuri iragororotse ikimanza zigororotse nico gituma naho yo umupagani akurikije ivyangombwa ivyo ategeza kuronka arabironka ndaze ko ari abantu badakijijwe bashobora gutunga biciye mu kuri n'ahatari benshi iyo akoze agacumukura agakora vyo Imana ikamuhetsagira ivyo bintu bikaba bisa akamaro araronka inyungu ni kubera ko abakristo batobigira uwo mugwi w'abakristo baca bibaza ngo nugusenga gusa sivyo urasenga ugakora burya Imana izokora igitangaza nka bijya byo muri bya manu byakoroka mu bugaragu atavye ibona yokoresha hafi nico gituma yakunda kubaza ngo ngufise iki muravyumvise koresha ivyo ufise kandi ikindi naco Imana iragomba no kubwenge bwacu bukora wewe nyene vuga uti umutima ukeneye umubiri ukeneye ibi nkora iki igihe umumarayika yakura Petero muri prison yaramukomye aramubwira tambara ati nkurikira umuryango curi yugurura ashitse mu nzira acaragenda Bibiri yivuga ngo akenge kagarutse kandi niwe yaciye yiyumbwira kagarutse kubera gitamubwita ijaha yabwiye ati vyarabimenyera igukorera ivyo udashoboye ibindi nawe akenge nikagaruke kandi akenge kamwe gahagaze kuri ibi twigaha muriho muravyumva abakristo bomenya kwekiriba bagakora gose hanyuma bagasenga gose bakanaruhuka none ntibijana byose ukavyekiribra uzomererwa neza mugabo ni wagumusenga gusa ngo biratibuka shetani azoguhenda iyo kategori y'abadakijijwe ivy'impuhemu bahevye bataronderera umutima batawitwararitse bagira ubukene mu mpwemu no mu bugingo umuntu umwe yarambwiye kandi n'uwo ntarakizwa ati je ndafise ikintu nemerera abakizwa nikiki ngo iyo babuze barigumya yarabaravye ku mpanda muriko muravyo hajya rero umuntu afise mpwemu yera muri ico gihe c'amageragezwa ubutunzi niho buca bugaragarira bw'imwemu bugumye umutima muriko muravyumva hariyo amadini ntavuze mu mazina mbwa hariyo iyo babuze umuntu muzoraba ikiba yo bararerago mbwa abantu b'Imana bose mpwemu yera bararema si ukwigumya rero baba bafise ubutunzi bw'umutima abantu nabo bakiriso batitwararika n'umubiri bakabaza ngo umubiri Imana yarawuhevye nagomba impwemu ntizokora itabonse umubiri utegerezwa kuwufasha ivyo umubiri ukeneye n'ubwenge nico gituma les besoins de l'âme mbe nazivuze no kwiga birakenewe umuntu yumva ibintu abitahura ingene bigenda kandi niyo uzazani ugahitamo iyo ibintu bigumye bizazanye biradestabiliza birabuza amahoro ukagira ico uhisemo ukamenya guhitamo kandi uhitamwo bivanye n'ubwenge ingene bwawe bukora neza bisobanura byose no kwigisha instruction abantu bakiga birakenewe kugira ngo ame ibe equipe gira ubwenge bukora neza mumenye guhitamwo hanyuma rero kamenya kugera n'ibigumbagumba n'aya majambo y'Imana mu ncamake rero kumererwa neza k'umuntu bisaba ko yumva umuntu ivyo akeneye n'ingene babirondera hanyuma ivy'Imana imuhaye akabumbwa n'ivyo afise ntazogira itama shetani waguma guhenda ngo uronse bijya wumerewe neza je ndibuka ndi muri primaire mbonye umuntu avuye muri secondaire ico gihe baza n'imishatsi yahindutse hanyuma nkababaza mbe basha hariya mukora iki bati turiga gusa nimuvoma nimusenya nimujya kwahirira inyana kandi ubona ntavyo bagira nkiyumvira nti vy'ukuri haje nobaho atakindi nkora ari kwiga gusa hanyuma nkamererwa nabi ndi butore ko nkuru ushitse mu windwi rero usanga ibigabo vya hariya hejuru vyo mu biheza bakakwita ubupeti abanyuzi niko bakatunyuzura n'ibintu nzoshika hariya ryari umunsi umwe rero ndi mu guheza secondaire mbona abantu twahorana bimbere yanje gatoyi bavuye mu university baca baraza kuturamutsa bashagije
nibasha hajya mumerewe gute hariya ati twiga duhembwa mwiga muhembwa ibyifuzo cyangwa byije ati no kwiga mpembwa ushitseyo baranyuzura ku buryo urumva wajya ibirato barabidukura ishati ukarokora bakakwegeranya mukajya mwicaye hasi ngo mu kabati ukamererwa na hajya hari ngana namviye mwisi ni mwisi ukazobona umuntu wamviye ngo ivyo bari byifuzo tekana muri ubwo buzima ubunezerererwa Yesu nashimwe n'ahandi ibintu by'ibyifuzo byose ntubuzi derrière wowe ni wasatisfeza bijya uzomererwa neza bijya umuntu akeneye uzomererwa neza gukora hari akajambo nanditse ngo prayer hard working positive hajya ivyiyumviro biri positive no kuvuga ukagira ivyiyumviro bizima bijanye n'ijambo ry'Imana birimo kwizera ukongera ugakora ugasenga uzofasha n'abandi Yesu abahezagira Mana data wa twese turagushimiye ko ari wewe wigisha turagushimiye kandi kuri kuratwigisha turasengeye n'ibikurikira ushishikare kwigisha abantu hano tuhavana kumenya ukuri kuzodukiza kuzoduha kwidegemvya kandi ukuri ni nkinzo ukuri kwawe ni nkinzo ngo ni icyuma cyo kwikingiriza umuntu wese yaje hano umwigishe umushyitsi wo kumenya ukuri tubisenge mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo amen.